Abigayili yagize umugabo w'igipfu, kandi nawe nyene burya vyagaragariye mu nyishu ziwe. Wewe umwami Dawidi ntiyari bwabe n'umwami, yarabafashije abungere biwe bari hiyo baragiye ibitungwa vyiwe, kandi abungere bari baramubwiye yuko ari umugabo yabafashije hiyo mw'ishamba, hanyuma ibitungwa bitahuka amahoro. Hanyuma hageze ko Dawidi nawe agira icyo akeneye, hanyuma amutumako, yishura arandamuka. Hajya ni ubupfu bwa nabari bwagaragariye, ararandamuka ati Dawidi niki, muhungu wa S.S.I niki. Ariko Abigayili muri uwo mwanya siho yari, ariko amaze gushika bamubwira amakuru, aravuga ati uyu mugabo ko sanzwe ndamuzi, erega umugore w'ubwenge amenya n'umugabo wiwe. Umaze kumenya umugabo wawe ukamenya intege nke ziwe, hari ibintu utamubwira. Abigayili acara kwakwanya ivyo umugabo wiwe yimanye, wewe aravuga ati hano dufise ibi umurengera. Arateka, hanyuma acumba umutsima, arirukanka aravuga ati uyu mugabo bimye afise ingabo zishonje, uwishavurira aza kuziriringa. Nicyo mukira acara kwakwanya rero, acaha imikangara yiwe abasore bamukorera, baca barikorera, agenda ariruka, agenda aranyaruka, agirirwa ubuntu bahurira mu nzira na Dawidi ariko aramanuka, ngo yari yarahiye ngo kwahonya umuryango, avuze ngo ntazina muhungu, mu yandi majambo arahonya umuryango wose. Yari yavyumvise mu mutima wiwe, aravuga ngo kugira mwamike ishavu riri muri uyu mugabo, akubita inkoro hasi, yitembagaza ku birenge vyiwe, aramubarira ati mwami wanje, ico cyaba ari jewe kijako, ndakwinginze jewe umuja wawe, zirikana ico nkubarira, utegere amajambo yanje. Nguyo yikorera ivyaha vy'umugabo, yikorera intege nke z'umugabo. Abagore b'ibipfu baradefanda abagabo n'imbere y'abantu, n'imbere y'Imana. Ndakwinginze mwami wanje, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera nawe. Ivyo yabivuze atamwumva, mugani ko yaramuzi burya yavuze ukuri, ariko yabivuze atamwumva. Weza ko yari kuja imbere yiwe ngo wamugesera ari umutware wiwe, yari umugore w'umunyabwenge. Abigayili ivyo ntavyo yari gukora. Izina ni ryo muntu, Nabali niko yitwa, kandi ubujuju niko kamere kiwe. Ariko jewe umuja wawe sinigeze mbona iyo mikangara yawe watumye mwami wanje. Erega burya Abigayili ariko aravugishwa, none munsi ko vyahavuye biba. Nuko rero umugenzi, uhoraho niyamara kugushitsa kw'ivyo byose yakuvuze ko akaguhindura sega w'Abisirayeli, ntuzohave wicuza canke ngo wite ku mwikomo ko wavishije amaraso atanyanduruko, canke ko wihoye ubwawe mugenzi. Maze mugenzi, uhoraho niyamara kukugirira neza, uzuheze unyibuke jewe umuja wawe. Dawidi yishura Abigayili ati Imana y'Abisirayeli ishemagizwe, yavyakiriye rero, ishemagizwe yakurungitse uyu munsi kunsanganira. Hahezagirwe n'ubwenge bwawe, hahezagirwe n'ukuri mwiza, uhezagirwe kufise taye nziza, uhezagirwe kufise amaso meza, umunwa mwiza, amenyo meza. Ivyo Dawidi sivyo yaravye, yakozwe ku mutima n'amajambo arikava mu kanwa k'uyu mugore. Aravuga ngo hahezagirwe n'ubwenge bwawe, nawe ubwawe uragahezagirwa. Unesheje uyu munsi ngo simvisha amaraso, sinihora ubwanje. Ndahiye guhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli yambujije kukugirira nabi. Nuko Dawidi amwakirira ivyo amuzaniye, aramubarira ati niwidugire usubire imuhira amahoro. Umviriza, nuko ivyo ubuze ndavyumvise, ndakwemereye. Umugore w'umunyabwenge arokora umuryango, umugore w'umunyabwenge akingira umuryango. Nibiherera mu muryango gusa, akingira n'igihugu.